Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro ikiyago c'Inama Nshingamateka mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya nyeniteka umukuru w'Inama Nshingamateka. Muri ya ntumbero yo kugenzura ibikorwa vya leta, Inama Nshingamateka irabandanya gutuma kabashikiranganje kugira bishure ku bibazo bitandukanye bijanye n'ubuzima bw'igihugu mu bisata bajejwe. Ku munsi wa mbere igenekerezo rya 11 Kigarama mu mwaka wa 2023, Inama Nshingamateka yarakoranye kugira ngo abashingamateka bashikirize ibibazo vyunganirwa abashikiranganje batatu ba leta y'u Burundi. Abo nabo ni Dr. Ridwine Baradahana, umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya sida, Prosper Dodiko, umushikiranganje w'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi, hamwe na Marie Chantal Nijimbere, umushikiranganje w'ubudandaji, gutwara abantu n'ibintu, amahinguriro n'ingenzi. Ivyo bibazo bikaba vyari bijanye n'icegeranyo c'ingendo zakozwe n'abashingamateka bahurikiye mu migwi y'amaho ibiri zijanye no gusuzuma uko ibigo vya leta BBN na Abrema bikora, hamwe n'aho ibigo Abrevpa na Anamusavyo babigeze mu gushingwa. Iyo migwi y'amaho nayo niyikurikira: umugwi w'amaho ujejwe imibano, iterambere ridakumira, gutahukana impunzi, kunganisha amahirwe no kugwanya sida, hamwe n'umugwi w'amaho ujejwe uburimyi n'ubworozi, ibidukikije, iterambere ry'amakomine n'ibikorwa vya leta. Ico cegeranyo kikaba caciye kijana n'ireresi yerekana ivyavuye muri izo ngendo. Muri rusangi, ibigo BBN na Abrema biri ku kivi naho bihura n'intambamyi zitari nke zihagaze cane ku bahinga babinonosoye bake cane, hamwe no kutagira ububasha bwite ku buryo ico bita mu gifaransa autonomie de gestion, bigasaba ko ivyo bigo bishigikirwa. Ikigo Abrevpa naco ntikiratangura gukora naho itegeko ry'umukuru w'igihugu rigishinga ryashizwe ku mukono, kuko abakirongoye bataragenwa. Nayo Anamusa hazojaho umugwi w'abahinga bigishingwa ryayo kugira amategeko agigenga ntagongane n'ay'ivyo bindi bigo. Mu vyagiye birashikirizwa, bose bahurije ko hategerezwa gushingwa ikigo c'ubushakashatsi c'akarorero mu Burundi kugira ngo ibikorerwa mu Burundi bigira agaciro mu karere no mu makungu, ari navyo bizotuma Burundi bushora mu makungu. Imwe mu nzira zizoshikana Burundi kuri ya mbona kazoza y'umwaka w'2040 ushira umwaka w'2060. Kwa kituraje ishinga cyo gushiraho ibigo bikomeye byo gupima ubuziranenge mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu. Tuvyumva kumwe kuko muri iki gihe igihugu gifise ihangiro ryo kuzoba ari igihugu cishoboye, igihugu cigaba kikigaburira mu mwaka wa 2040, kikaba cishoboye mu mwaka wa 2060. Mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu dufise imigambi myinshi, harimwo imigambi yo gukomeza igisata kijanye n'imiti duha abene gihugu. Muri ico gisata rero harimwo imiti izotegerezwa guhingurwa n'igihugu ubwaco, tukihingurira imiti mu ntumbero yuko tutaba tukigira bya bibazo byo kugira amarupture de stock ngo tubure imiti duha bene gihugu gihe bagwaye. Ico gisata kiri mu vy'imbere tuzokomeza mu gisata kijanye no guteza imbere imiti. Hanyuma hakaba n'igisata cyo kugura kwinjiza imiti dukura hanze. Ivyo navyo bigatuma tutezwa gushiraho uburyo bwo gusuzuma ko by'ukuri imiti twinjiza mu gihugu ari imiti ifise ububasha bwo kuvura kandi ari imiti atari uburozi ku magara y'abantu. Rero ni byiza yuko urwego rujejwe gupima ubuziranenge bw'imiti twikoreye twebwe nyene canke turangura hanze. Ico gisata dusanzwe dufise citwa Abrema ni kigira recherche INSP vyonagurwa. Kubw'iwacu mu bushikiranganje tujejwe tuvuga tuti iki kibazo caratevye, mugabo harageze rero aho tugihagurukira kugira ngo kive mu nzira, kuko nko mu gisata iwacu mwarabonye uko twagihagurukiye, aho mbere twahamagariye abarimyi bakeneye kurima kijambere yuko bo kwitaba kamo twabateye kugira ngo tugwize umwimbu
ibyo twabifashe kubera kuko twabonye ko umwimbu w'u Burundi ufise akanovera kadasanzwe karonderwa mu bihugu, tukabona tuti hamwe twoshigikira uburimyi burashaka kuduza ubutunzi bw'igihugu. Turabona n'ishaka ridasanzwe aho higeze kuba nk'icyo no kwita nk'agatest ko kuraba yuko koko umwimbu w'u Burundi ufise isoko hanze. Muri ico gihe twarabonye ko hari abantu benshi baciye barondera impusha zo gushora ibintu hanze, kandi turabona yuko igihugu gishobora kuhungukira. Ariko rero twaciye dusanga hari intambanyi. Kubera iki? Kubera tudashoboye gupima neza ibyo tuba turungitse hanze. Kiretse n'ibyo tudafise n'ubushobozi bukwiye kugira ngo dupime biba bivuye hanze. Ico rero kica kitwereka yuko iki gikorwa cyo gushiraho laboratoire ibishoboye ari igikorwa cihutirwa gitsa kuva mu nzira, kuko murumva yuko cahagaritse ibintu tujana kenshi n'abashobora kubijana barinda guca mu bindi bihugu nko mu laboratoire yo muri Kenya, bigatuma rero abarundi bahagirira uruhombo, kandi natwe twashaka kuvyikorera. Kiretse rero n'ivyo twarabona yuko mu Burundi hariho utulaboratoire hirya no hino, mugabo utwo tulaboratoire tutubatswe hakurikije amanorme, ugasanga utuekipema turi hariya na hariya. Tukavuga tuti ubu rero haragezaho dutera intambwe iboneka kugira ngo dushike ku kintu kitujana kuri certification, kugira ngo dushobore gukora ibintu bikwiza amategeko mpuzamakungu. Twebwe rero tuvuga tuti rero iki gikorwa kije hageze, kuko haragiye haraba utubazo bamwe bavyumva ukuca nk'ikuriya, mugabo no munsi haragezaho umuco uboneka kugira ngo tuje ku kivi, kandi noneho twanatomboye ko twaciye dusanga tuvyumva kumwe. Ubu rero tuvuga tuti ibikenewe byose tubishire ku meza hama bije mu ngiro. Murakoze. Kugira ngo rero tube igihugu gishobora kugwiza umwimbu koko, kigashobora guhingura, kigashobora no gushora ku masoko mpuzamakungu, ni ngombwa yuko dutunganya neza ivyerekeye ubuziranenge mu gihugu cacu c'u Burundi, haba kuvyerekeye umwimbu twimbura hano mu gihugu cacu c'u Burundi canke duhingura hano mu gihugu cacu c'u Burundi, ndetse n'ibindi vyose vyoba byinjira hano mu gihugu cacu c'u Burundi bije kudusahiriza kugira ngo dushobore kugwiza uwo mwimbu, canke bize kudusahiriza kugira ngo dushobore kubifungura canke tuvyihereze. Rero mu ntunganyo ku by'ukuri nk'uko Nyeniteka mwabivuze, nuko amategeko ashiraho ingene ibi vya infrastructure nationale de qualité vyogenda arahari, aho hategekanywa yuko habaho ikigo ubwa mbere gishiraho amanorme, arico kigo BBN gishobora gushiraho amanorme ibigo bindi bishobora kwisunga. Hagaca habaho rero n'ibigo novuga bijeje gupima ubuziranenge, ari ivyo bigo hari bimaze gushikwa ko uno munsi novuga nka Brema na Abrevepa, ariko kitabuza yuko ejo hashobora kuvuka ibindi, kuko ibimaze kuvuka murumva ko ari birabana cyane cyane imiti n'imfungurwa abantu bashobora kwihereza ngaburo zikora mu gisata c'amagara y'abantu. Hakaba kandi n'iki ca Avrebepa kiraba hanini ivyinjira n'ibisohoka mu gihugu cacu Burundi n'ibihingurirwa hano, vyerekeye na cyane cyane ibikoreshwa mu gisata c'uburimyi n'ubworozi. Hashobora kandi kuzovuka n'ibindi bigo na cyane cyane ko turiko turaja mu bisata novuga vyo kubindi bishobora kudufasha guteza imbere ubutunzi bw'igihugu. Harashobora no kuzovuka mfashe nk'akarorero ikigo gisa n'ibi vya Abrema na Avrebepa gishobora gupima ubuziranenge bw'ubutunzi kama dusanzwe twifitiye hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Rero novuga nti kugira ngo ivyo bigo vyose bishobore gukora neza nk'uko Nyeniteka mwabivuze, ni ngombwa ko habaho ukubitunganya neza, hakabaho kandi na coordination nziza ari nayo itegekanywa yitwa Namusa, ku buryo aba nk'ikigo ivyo bigo vyose bihuriramo bigakorera mu nyubako imwe,
hakabaho kandi na laboratoire nationale de référence iri muri ico kigo Anamsa. Iyo laboratoire rero igashobora kuba ironswa ubuhinga, ubushobozi n'ibikoresho bikwiye bishobora gufasha bya bigo Abrema, Abrevepa, BBN gushobora gupima ubuziranenge bw'ivyinjira n'ibisohoka. Rero novuga nti ku by'ukuri amategeko ahari arashiraho ingene byo tunganywa neza. Ico mbona mu bushikiranganje turi kumwe n'aba bagenzi banje gikuru two kwihutira nuko koko ivyo bigo byo banza bikajaho hanyuma tugaheza tukarondera ingene habaho iyo nyubako imwe ihuriramwo ivyo bigo byose ndetse n'iyo laboratoire ikaheza ikaronka ikibanza ikoreramo, hanyuma hakabaho n'iyo coordination sous Anamsa kugira ngo yaba Abrema, yaba BBN, yaba Abrevepa bishobore gukora vyisunza amategeko, bikore kandi biri kuri coordination y'ikigo Anamsa kugira ngo bishobore koroha mu kazi kawo ka misi yose. Ukubu twaronse un instrument de référence y'intango, un instrument duhera ko dushobora kuvuga tuti turazi ko ryaterambere tuvuga kwa kwigaba no kwigara muri 2040 ko bizoshoboka. Iki ni ikintu gikomeye cyane kuko ushobora kugira ngo wimbure, kwimbura ni sawa, kugwiza umwimbu ni sawa, ariko kugwiza umwimbu udashoboye kuwusokana no hanze kugira ngo ugurishe. Nawe ya madevize twirirwa dukomeye tuvuga tuti turakeneye amadevize adashoboye kuza parce que ivyo bintu bidashoboye kuba certifié. Aha kuri uno munsi novuga yuko koko twinjiye muri budget programme kuko ubu wogiye uproduiza twese tukavuga tuti activité amahera y'iki dukore mugaye ibintu ukabigumana bikakuborerako udashoboye kubifungura. Mugabo icyo tuzoproduiza ubu turashoboye kugitransforma umuntu agacakoya ngo mbega uzobijana twese tugaca duhora kubera ko icyo kintu nta cyari giheruka cy'uburi inyishu. Ubu rero inyishu irabonetse. Ubu urashobora no guplanifia igihugu kigaplanifia cyavuga kiti n'amadevize nzinjiza azonganuko kuko ubu ufise une certification, kuko hari binzego zishoboye kubikora. Nubwo rero ari ibintu birebire, ibintu byose bigira intango. Iyi rero ni intango. Ikindi nuko ubu mutangure rero kwexprimer la volonté mu bushikiranganje, kwexprimer la volonté auprès de l'EAC kugira ngo natwe laboratoire donc mu exprimer une demande kugira ngo laboratoire batagiye biyumve kuzoyiduha kuko ubu nabo nitwe dusigaye bararindiye kuzogira demande. Ikindi nuko mu byo musanzwe mukora ibi vy'ama recherche bandanya cyane, shiramo ingufu. None ko turiko turavuga la cancérologie hazobaho ibitaro byo kuvura, mugabo la véritable cancérologie ntiyoshobora gukura tabaye na laboratoire de recherche mu bintu bya cancérologie. Donc ivyo navyo se no kubyitegura abantu bakagenda barondera en fonction des besoins. Kandi nous sommes convaincus que pour le moment aujourd'hui cette heure-ci iyi formule y'iwacu elle est la meilleure mu karere puisqu'on a pris suffisamment de temps turi inspira n'ibyo abandi bakoze kugira ngo noneho twebwe tuzokore un produit imeze neza cyane. Nibi rero turiko turakora. Jewe ndababwire ko l'aisance mwari mufise uno munsi yo gusigura ibi bintu byari byarananiranye, yaboneka koko ibintu mwavyumvise, ibintu muvyumva neza. Ubu ucyoba n'ibindi biri imbere ucubibona n'ibikenewe umuntu acabibona. Icyo rero nicyo kubashimira. Natwe tugiye kuzobandanya tuba kumwe namwe kugira ngo byo muzoshaka ko tubafashamwo. Ubwo turahari tuzatugerageza mu byo dushoboye nk'abashingamateka, kandi ubu nabo abashingamateka baramaze kubona icyo bita le contrôle de l'action gouvernementale, baramaze kumva davantage icyo. Abashingamateka baboneyeho kandi n'akaryo ko kubaza ibibazo bijanye n'ikena ry'ibitoro hamwe n'isukari, aho mbere vyari ko biravugwa ko ihinguriro Sosumo ryoba rigiye kumara iminsi ritariko rirakora. Turiko turaraba ibijanye n'akazi k'ibitoro,
urabona ko icyo bidagazwa kiriko kiragorana cyane. Hanyuma kandi je mfise amakenga ko na karite twaba turonka mu gihugu cacu bishobora kuba itari nziza ko turavye igitoro cyihuta kuba imiduga yacu, naho nyene nibaza ko BBN yokora ibipimo ikaraba igitoro turonka ko gikwije amategeko co kimwe n'ico bakimiza muri bihugu duhanye imbibi. ntawumva hatavuze Sosumo yagize amahirwe yo kubona umushikiranganji w'ubudandaji. Nyakubahwa umushikiranganji, muri Sosumo ibibazo bihari n'ibibazo nyabaki. Umuyobozi mukuru ayirongoye yaravuze yuko bahagarika iki gikorwa kubera imvura. Ubwo koko ni imvura yatumye umwimbu gusarura muri Sosumo bihagarara canke ari kibicishije inyuma. Yagarutse kwikena ry'igitoro, nibyo hari hamaze iminsi hibonekeza ikena ry'igitoro rivuye nk'uko musanzwe mubizi. Igitoro tukigura mu masoko mpuzamakungu atari na hafi, akenshi ugasanga no kugishikana hano mu gihugu cacu Burundi hari igihe bifata umwanya. Rero iyo habaye dekalage naho yoba iy'iminsi 3 canke iy'iminsi 4 mu kugira commande canke mu kuronka amafaranga mvamakungu adufasha gushobora kuja kuzana kino gitoro, bica vyirepercuta kuko dans l'entretemps le stock canke igitoro kiba kiri mu gihugu kiba gihagaritswe gukora kibandanya gikora gushikaho gihera agacatangura kwibonekeza ibura canke ikena ry'igitoro. Mugabo aha nabo bahumuriza yuko amakomande yamaze gutangwa ari mu nzira kugira ngo ashobore gushika, gusa byarafasha akanya bituma haba guhungabana kw'igitoro hano mu gihugu cacu Burundi. Hano muhumuriza ko kugira ngo igitoro cinjire mu gihugu kibanza gupimwa ko gikwije ibisabwa byose. Rero yaba kidakwije tuba twama tubona ingaruka mbi ziturutse kuko igitoro murazi ko ni ikintu kidakwije ibisabwa canke kivanzwe n'ibindi. Imodoka tuba tubona zirigwa zirasha ntiziba zibaye zike, ariko ico no muhumuriza nuko imbere yuko igitoro gipakururwa haba kivuko ci Dar es Salaam kirapimwa bakabona ko ico gitoro kije muri ico gihugu gikwije ibisabwa. Ikibazo cyo muri Sosumo naho mwavuze muti mbe imvura niyo yabujije la production. Ico kibazo nico imvura irashaka guhagarika ntuzera kampanye, kuko ndibuka na jewe nacinda kibaza baranyereka amafoto tragitere zose byanse ko zavanse, imashine zose zategezwa kukwegeranya umwimbu byaranse ko zavansa kubera zaca zinyika kubera imvura yaguye ari nyinshi. Byumvikana rero yuko ico kibazo mbere sinakibonye ngaha mu Burundi gusa, duheruka no muri Zambia narabonye naho ndi barahagaritse la production kubera ico kibazo nyene, kuko aziya mashine bakoresha ishitse ahantu isi yamaze kunywa amazi neza amapine aca ateranyika. Byumvikana rero yuko production iciba perturbe, nico gituma ibihugu nka byishi natwebwe twishizemo tuca tuba turagira indi strategy yo kugira ngo tugire importation kugira ngo tubashe gusahiriza ibyo tuba dusanzwe dufise. Ariko ico kibazo c'imvura nico twarakibonye kandi caribonekeje. Yagarutse kandi ku kibazo ca Sosumo, mugenzanje yabivuze ati umwimbu hari igihe utabukwiye. Iyo umwimbu w'isukari mu ruganda Sosumo udakwiye, nta yindi nzira yo kugira ngo dushobore kuronka isukari, duca twikora ku isukari bayimporte ivuye mu masoko mpuzamakungu. Ibi navyo iyo tumaze kubona ko umwimbu udakwiye tukikora ku masoko mpuzamakungu, akenshi haca habaho ubufatikane novuga, kuko hari ibica bisaba ko turondera ya mafaranga mvamakungu yo kuja gusuma isukari. Ibi navyo kwa muzi yuko hari igihe hadashoka aboneka bivanye n'ubukene novuga bw'amafaranga mvamakungu, nabwo butumwa nuko ivyo twimbura byinshi bidashoka mu masoko mpuzamakungu kugira ngo dushobore kuzana aya mafaranga mvamakungu adufasha kwikenura muri ivyo tukaba dufise. Ubu bukene rero bw'amadevize hari igihe buca bucereza ahanini le circuit d'approvisionnement y'aya maproduit nk'isukari n'ibindi byankenerwa, ugasanga birahungabanije ku isoko muri rusange.
ariko cyangwa ugasanga niyo ayo madovize abonetse biradufata nk'umwanya w'ukwezi cyangwa amezi abiri kugira ngo bidushikire hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Muri uwo mwanya rero wo kurindira twaronse ayo madovize yo kuja kugura isukari, uwo mwanya wo kurindira kugira ngo bidushikire hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi ugasanga haciye haba guhungabana kubera ko umwimbu utaba uhagije hano mu gihugu, ugasanga ku masoko rero isukari itera ikena. Ikindi kibazo cagarutse kijanye na ya mazu y'amadandarizo y'imiti bita farumasi usanga adakwije bisabwa. Umushikiranganje w'amagara y'abantu ati ubushikiranganje bwaramaze kubifata mu minwe kandi ingingo zizofatwa. Iyo abenegihugu bataronka imiti bakabaza bati none iyo miti ko bavuga ko yinjira mu gihugu farumasi de la mutuelle iyigurana na Kamebu, none iyo miti yongera hehe? Byukuri ico kibazo tucishuye twenyene twoba turenza akarimbi. Ni byiza yuko kirabira hamwe turi kumwe n'ubushikiranganje bwo gushigikirana kuko nibwo bufise amarakoro cyane y'aya mafarumasi ya mutuelle de la fonction publique, ariko kubera dukorana tuzosaba inama kugira ngo tubirabire hamwe kuko biri muri uwo mugambi wa couverture universelle de la santé. Abenegihugu batezwa kuronka imiti igihe bagwaye. Muri ya ntumbero nyene yo kugenzura ibikorwa vya leta, Inama Nshingamateka yarakoranye ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 8 Kigarama mu mwaka wa 2023, aho bari baramutse bashikiriza ibibazo vyunganirwa umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya sida kuvyerekeye icegeranyo c'isuzuma ry'ubutunzi bwakoreshejwe n'ubwo bushikiranganje cakozwe na sentare yubahiriza amatungo ya leta mu kiringo cyo kuva mu mwaka w'2019 ushira umwaka w'2020 gushika mu mwaka w'2022 ushira umwaka w'2023. Umushikiranganje Ridwine Baradahana yarerekanye ibimaze kurangurwa mu bushikiranganje ajejwe hisunzwe uburyo bwatanzwe mu kiringo c'imyaka w'2019, umwaka w'2020, umwaka w'2021 n'umwaka w'2022. Aho twovuga nk'ibitaro n'amavuriro vyubatswe Busoni, Ivumbi, Inyabikere, Ikarama n'Ikivumvu ndetse no kwagura ibitaro vy'Igitega. Ubushikiranganje bwagiye buraronka kandi n'ibikoresho bitandukanye. Ku kibazo cerekeye ubukene bw'abaganga, umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya sida yamenyesheje ko kubagenda kuronderera ubuzima mu bindi bihugu kubera babona ko agashahara ari gato, hariko harakogwa impinyanyuro kugira haboneka karusho kazotuma badasubira guhurumbira ibindi bihugu. Uno munsi twagomba kubaza abaganga specialist dufise uno munsi muri 2023 n'abageneraliste dufise uno munsi muri 2023, kuko nyakuba mushikiranganje uwo mwasubiriye twe twamubajije ikibazo c'abaganga bariko baragenda ku bwinshi baja hanze y'igihugu. Twagomba kubaza rero nimba koko bakigenda ubushikiranganje muri ko mukora iki kugira ngo abaganga bagume hano bashobore gukorera igihugu cabibarutse ndetse ari naco canabigishije kugira bashobore gushika kuri buno bumenyi. Ni igiki muri ko murakora rero kugira bono baganga bagume hano mu gihugu? Uravye urugero umushahara w'abaganga turakeka ko ari cyo gituma baguma bagenda. Mu mpinyanyuro yo twakoze twace turaba tuti nko ku munsi twomwandikira nk'abantu 25, hanyuma uwo wundi mwanya nawo akawumara muri tour canke muri bloc opératoire canke muri maternité. Murabona ibikorwa by'umuganga w'umujournaliste wo mu Burundi ni byinshi. Twaciye turaba tuti ibi bintu twobihemba amahera angana gute. Ico twararonse umushahara twokongera umugeneraliste kugira ngo yumve ko afashwe nk'abandi bantu bo mu bindi bihugu hama aheza gume ngaha kuko nivyo baja kurondera. Mu bisanzwe umuganga tumuharuriye ko akora amasaha menshi kandi tutomutegeka guta abagwayi, twomusaba yuko ayo masaha yo yakora hanyuma tukazomuhemba gutya. Ivyo rero navyo twarabitoreye umushahara wavyo. Nayo kukijanye naho usanga hari abarwayi batitabwaho n'abaganga nk'uko vyategerezwa,
Umushikiranganje Ridwine Baradahana yamenyesheje ko umuganga wese canke umuforoma yinjiye mu kazi ubazobanza kwerekana ko yanditswe mu runani rwabo basangiye akazi, haba urunani rw'abaganga canke urunani rw'abaforoma. Aho hazoboneka akarusho mu kwakira abarwayi kuko hazobaho umwitwarariko, kuko mwene ivyo bigo birazwi ko bigenzura neza uko umunywanyi wavyo wese yigenza. Abarwayi henshi baripiranya yuko batavugwa neza, kandi n'abakirizi ko badakurikirana neza abavyeyi bagiye kwibaruka. Arico gituma kenshi usanga haba ibibazo kuri abavyeyi bagiye kwibaruka n'ivyo ibondo, kandi ivyo bigatumwa nuko muri ivyo bisata by'ubuvuzi ko hariho amategeko agenga ko ubwo buvuzi usanga atarajaho. Nk'ubu umuntu bavuga nka biyo vy'ama ordre des infirmiers canke ordre des sages-femmes n'ibindi. Ivyo bisata kumenga ni inama shikiranganje yigeze kumenga 30 gutewe yaravyemeje, habuze iki ko ivyo bisata byohaja kugira ngo abo bantu bashobore kuronka cadre bashobora kuza barabahanuriramwo kugira ngo uwo mwuga ugende neza. Ego kubijanye n'abakozi bafata nabi abarwayi, hariko harayinyanyurwa by'ukuri ama ordre abaganga bategeza kuhurira hamwe. Hariyo ordre y'abafarmacien, ordre y'aba infirmier byarashizweho, ziriko zirakora, ziriko ziraja mu ngiro. Ubu umuforoma wese ahejeje santé publique, soins infirmiers ateza kuja muri ordre imbere yuko aja ku kivi, kuko niho twamenye yuko abakozi baca bagira discipline iyo bazi yuko hari urwego rubagenzura. Abashingamateka baragarutse kandi ku kibazo kijanye naho usanga abaganga banka kuvura indembe nk'abagize amasanganya mpaka zibanje kutanga amafaranga y'ingwati. Umushikiranganje atamagara y'abantu n'amazi aseseka ntibayore, umurwayi aremvye ategerezwa kwitabwa hatagisabwe mu masaha 28 ya mbere akigira ikibazo. Nukuri amahoteli observe iyo umuntu agiye kwivuza utaremvye ngo uri mu bitaro ntibyoroshe, naho no kugwaza araruha. Mbega ntako muvugana n'abafasha bene gihugu kugira ngo ajye ma procedure agabanuke, babanze kwita amagara y'abantu kumburengana ivyo kuriha, naho umuntu azi kwitaro function ku buryo mugabo bikogwe imbere na mbere banje kuraba umugwayi. Hariho ingingo yari yafashwe yuko amavuriro mu masaha 48 ya mbere bo kwakira umugwayi mu gihe adashoboye kuriha ntibamwime ubuvuzi ubufasha. Ariko nkuko Nyaniteka yabivuze, ikibazo kihari ni ingene umuti wakoreshejwe n'ibikoresho byakoreshejwe bigaruka mu ivuriro. Ahubwo rero aha niho hatezo kuba ibinyanyuro ikomeye cyane mu bijanye na cya kibazo cya couverture universelle de la santé. Hari tezo kuba hariho umuntu acariha iyo caution mu ivuriro kugira ngo ivuriro ntirije mu kinogo. Umukuru w'inama nshingamateka Nyaniteka Gerard Daniel Ndabirabe yarangije ashimira umushikiranganje yongera amusabira ku Mana ngo akomere kugira ashobore guhangana n'ibibazo biri muri ico gisata. Aha akaba ariho turangirije ikiganiro c'uno munsi. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiranye, naho ubutaha.